Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru yacu rero y'aka kanya reka tuyatangurire ku ngingo nkuru zikurikira. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reveriyani Ndikuriyo yatangaje ko agomba kubogoza Evariste Ndayishimiye, kandi ivyo akabikora yifashishije ikindi gihangange mu butegetsi ari we Ponsier Gaciyubwenge, ndetse amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko hoba hari bimwe mu bihangange vyohereje zimwe mu mbonerakure ndetse n'abasirikare bakaba bateye urugo rwa pete rwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu Perezida Ndayishimiye agiye kuri radiyo y'igihugu atangaje ko ibintu vyamukomeranye ndetse ashobora guhunga. Naho umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reveriyani Ndikuriyo we atangaza ko Ndayishimiye ngo atagomba kwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije umwaka wa 2027. Kuri ubu bikanuganurwa ko uyu Evariste Ndayishimiye ashobora kubogozwa kandi agaca ahunga bitagenze uko akagandagurwa. Naho uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD akaba ari we agomba kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, mu gihe kandi ibintu bitifashe neza ndetse n'icuka kibi casubiye kuduga mu bihangange vya CNDD-FDD. Reka dusimbire mu yandi makuru. Hari amakuru avuga ko ku bijanye n'inkuru twateguriwe n'ikimenyeshamakuru ca Ejo Heza yo kuwa 3 kwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Kurikirana umuzungu utariye urahomba. Ari mu bari mu mugwi w'ibanga wari ujejwe gukora intonde z'abagumyabanga bari mu mabanga atandukanye y'igihugu bari bemeye kwiyamiriza umugambi ugayitse wa Nkurunziza wo gusambura umugambwe n'igihugu, ahereye mu guhungabanya inama nshingamateka ahiga agatwe k'umukuru w'umugambwe ari we Hussein Rajab. Ico gihe kandi abashingamateka ba CNDD-FDD hafi ya bose bari bamaze kwemera guhagararira amategeko mu kwanka ko integuro za Nkurunziza zemezwa mu nama nshingamateka. Bucaterwa umukono ku rwandiko rw'abashingamateka ba CNDD-FDD biyamiriza ihonyango ry'amategeko. Harabaye inama ya nyuma yitabwe n'abashingamateka benshi, barapfundika aho bazohurira kugira ngo batere umukono kuri uru rwandiko. Bukeye bwaho abagiye gutera umukono kuri rwa rwandiko bisanze ari bake ugereranyije n'abari bamaze kuvyiyemeza. No mu bitavye harimo kandi abasohotse bagiye kwitaba telefone zabo ntibagarutse. Mu guha umuco abiwe Hussein Rajab yababwiye ko bopfa gutera umukono uko nyene bangana, kuko abandi Nkurunziza yamaze kubagura akoresheje amafaranga n'ibindi biti bagiye kuronswa. Byari bitangaje ukuntu Nkurunziza yoba yashoboye kwegera bamwe akabagura abandi ntabegere, bapfume bamwankira yarabarondeye. Muri izo nkuru rero Hussein Rajab yabwiye abiwe ko Nkurunziza ariko akoresha umwe mu mvukira z'intara ya Buhumuza yari mu rwego rukuru rw'umugambwe. Iyo mvukira y'Ububanza niyo yarongoye amanama atandukanye y'abariko bitegurira kuja mu ikoraniro rya CNDD-FDD ryabereye mu ntara ya Ngozi muri 2007. Iyo mvukira kandi y'Ububanza bivanye n'amabanga akomeye yari ifise mu burongozi bukuru bw'umugambwe, niwe yandikiye urwandiko ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwari burongowe na Evariste Ndayishimiye amusaba kwemeza irindi sango ry'ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ritandukanye n'iry'umukuru w'umugambwe yari yamenyesheje umushikiranganji. Imbere yuko ivyo biba rero Hussein Rajab yaratumye ko Ndayishimiye bavugana ibijanye n'integuro yitiriwe guhuza Hussein Rajab ndetse na Nkurunziza kugira ngo umugambwe ntuhave usambuka ariho ugishika ku butegetsi. Umwe twababwira mu ntango yashizwe mu mugwi w'ibanga wo kwegeranya abagumyabanga bari mu nzego zitandukanye biyamiriza imigambi mibi ya Nkurunziza, niho nawe
yatangajwe n'ukungene Hussein Rajab yihanangirije Ndayishimiye amubuza kubahuka umukuru w'igihugu. Iyo mvugo ya Hussein Rajab yasa nuko womenga ashigikiye Nkurunziza kuko yarashimitse ko uwuhirahira akubahuka umukuru w'igihugu mu mvugo canke mu ngiro tazomwihanganira. Uwo mubonano kandi wa za nyabutatu aribo Hussein Rajab, Nkurunziza ndetse na Evariste Ndayishimiye nk'uko yari yubatswe ku rugamba wahavuye uba. Icateye agahinda Ndayishimiye kugeza aho akorora amosozi nuko yari yategetswe na kizigenza wiwe ivyo azovuga imbere ya Nkurunziza bitandukanye n'ivyo we yashaka kuvuga. Ivyo vyaratangajwe cane Hussein Rajab kubona umuntu afise ipeti rya generali bimugora guhisha amarangamutima yiwe akigira uwo atari we, bimwe bikorwa n'abo mw'iperereza. Ico Hussein Rajab yashaka kwari uko Nkurunziza ava ngaho abonye ko bwa bundi Ndayishimiye ashobora kumwizera kuba yubahutse Hussein Rajab. Uruhusha rwahavuye rutangwa kugira ngo yamvukira y'Ububanza yandikire umushikiranganji Ndayishimiye kugira ngo ikoraniro ry'Ingozi ribe kuwa 7 kwezi kwa 2 2007, kandi umukuru w'umugambwe yari yaritumye ko kuwa 24 kwezi kwa 2 muri 2007. Uwundi yateguriye akantu nkako ni imvukira yo mu ntara ya Karusi, nawe yarabonanye na Hussein Rajab ndetse na Nkurunziza kugira ngo abahuze biranka. Igikomeye gusumba cavuye muri uwo mukebukano nuko nawe amajambo yakoresheje imbere ya Hussein Rajab yanezereye Nkurunziza, bituma aca amushira mu bizigirwa biwe. Ubutumwa budasanzwe Hussein Rajab yarungitse muri systeme yose nuko abiwe bahanuwe kwirinda abo bose Nkurunziza yaguze bashizwe mu gitigiri c'abahemutse. Niho kandi hatanguye kwamamara imvugo ikomoka mu Giswahili gupinga. Muri systeme iyo bashaka kuvuga ko umuntu atakiri kumwe nabo bavuga ko yapinze cyangwa se yahengamye, bivuze ko yiyegerejwe n'abari mu butegetsi bakamugura agaca ata intumbero. Inyuma y'imyaka mike Hussein Rajab yahavuye afata ingingo yo gukura iruhande ya Nkurunziza yamvukira y'Ububanza, agenda abanje kumena amabanga y'uburongozi y'ubunyonyezi bw'amamiliyaridi menshi bwakozwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Mu minsi mikeya iyo mvukira y'Ububanza yaciye asubira kuba umwizigirwa wa Hussein Rajab, aramuzeza ibindi bikorwa bikomeye cane. Muri systeme ntawubahutse ngo abaze ingene vyagenze kugira ngo agaruke, ko atoba azanywe na tubiri canke ko atohava asubira gupinga kumwe kwa mbere. Bagumyabanga bari mu nzego zitandukanye z'igihugu bavuga ko biyegereje cane Nkurunziza bagashigikira ikoraniro ry'Ingozi ryo muri 2007, nibo bari kw'isonga ry'abateye umukono ku rwandiko rwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza mu mwaka wa 2015, urwandiko rwazungurutse igihugu cose. Ivyatangaje benshi, uwoba yarashoboye kumvisha abagumyabanga batandukanye batazinanye bava mu mihingo itandukanye y'igihugu bakemera gutera umukono ku rwandiko rwashobora gutuma batakaza ibibanza barimwo mu nzego babitakaza canke umutekano wabo ugahungabana. Ntivyagarukiye ngaho gusa, abateye umukono kuri urwo rwandiko barigabuyemwo kabiri, bamwe barahunze igihugu abandi baguma mu gihugu kandi mu mabanga y'igihugu. Wa generali yari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yashimisha Nkurunziza mu kwemeza rya koraniro ry'Ingozi rya 2007 n'ivyarivuyemwo. Niwe kandi yari kw'isonga mu kwiyamiriza kw'isonga y'ibihangange 13 vy'ipeti rya generali yiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza
c'umwaka w'2015. Muri sisiteme hahavuye hafatwa ingingo yo kugaburamwo kabiri uwo mugwi w'ibihangange, bamwe bavuze ko bagize uruhara mw'itembagazwa ry'ubutegetsi, abandi bararirwanya. Hakwiragijwe amakuru ko hari umugwi umwe Nkurunziza yaciye aha amafaranga menshi kugira ngo bemere gushigikira ikiringo ciwe ca gatatu. Uwo mugwi w'ibihangange wavuzwe ko waguzwe na Nkurunziza ukiyonkora ku bandi harimwo amazina akurikira: uwa mbere Evariste Ndayishimiye aramutswa igihugu, wa kabiri akaba ari Prime Niyongabo aramutswa igisirikare c'u Burundi uyu munsi, akaza Gervais Ndirakobuca kuri uyu munsi aramutswa inama nkenguzamateka, akaza Ildefonse Habarurema aramutswa iperereza, akaza Gabriel Nizigama aramutswa ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi ndetse n'abandi batavuzwe. Uwo mugwi Nkurunziza yavuga ko yaguze niwo wamubereye ibamba ko adashiraho umukandida yipfuza, bongera kandi bamuha amakuru ko bamaze gutegura uko kizigenza wabo Hussein Rajab agaruka mu gihugu. Evariste Ndayishimiye nk'uwari arongoye uwo mugwi w'ibihangange niwe yafashe ijambo amenyesha Nkurunziza ko nk'uwari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu muri 2007 ari icabona ko ikoraniro ry'ingozi rya 2007 ritakurikije amategeko, kuri ubwo ingingo zo gukura ku burongozi bwawo Hussein Rajab zitakurikije amategeko. Bo babwiye Nkurunziza ko bemanga ko bahemukiye kizigenza wabo Hussein Rajab, arico gituma bateguye gusubiza hamwe nawe babanje kumusubiza iteka yambuwe, basaba Nkurunziza ko kubwo gusozera ikiringo ciwe mu mahoro nawe yokwemera agasubiza hamwe na se wiwe wa politike. Babwiye Nkurunziza ko bose nawe arimwo vyabananiye gusubiza iteka umugambwe kugira ngo n'igihugu kinaguke, ata wundi rero babona yabishobora uretse Hussein Rajab. Ariko kandi baramuhumuriza ko mutama wabo agarutse ku burongozi bw'umugambwe, Nkurunziza azogumana igiti ciwe c'imboneza y'amahoro yamaho, ariko kandi akazoba atwarwa n'umukuru w'umugambwe. Nkurunziza yarababaye cane ababwira ko ari ntashima kubona yarabahaye ibitagenda kugira ngo bagume bamuje inyuma, ariko kandi bakanka ko bava inyuma y'umuswahili. Niho yaca abavuma amate mu maso n'akagaye kenshi aragenda. Ico benshi muri bo bashima nuko yitavye uwamuremye bamaze kumubwira akari ku mutima bari baramanye igihe kirekire, kuko bari barahurijwe no kwigira abo batari. Niyaba Evariste Ndayishimiye yavuzwe ko yapinze muri 2007 akemeza ikoraniro ry'ingozi, bukeye akaja kw'isonga yabiyamirije ikiringo ca gatatu ndetse n'abashigikiye itembagazwa ry'ubutegetsi ryo mu mwaka wa 2015, ntibitevye muri 2020 akarongora abahakaniye Nkurunziza gushira ku butegetsi uwo yashaka. Uwo munsi aramutswa igihugu, mbega yoba ahagaze he? Niko kuwo kuri Prime Niyongabo azwi nk'uwari kumwe n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza muri 2015, ariko kandi n'uwo munsi aracaramutswa ca gisirikare nyene Nkurunziza yamusizemwo. Hari n'abandi nkabo bari mu mabanga atandukanye akomeye mu gihugu, ariko kandi ntawurubahuka ngo abaze ingene ivyo vyagenze gutyo gushika uwo munsi. Ivyo ni bimwe mu bikorwa vyerekana ububasha bw'abagabo bagenzura sisiteme, bakura ubu ngaha bakamutwara hariya, bakamumanura ubu bakaduza uriya ntawubaza. Haba ku ngingo zafashwe muri kahise n'izimirijwe gufatwa muri kazoza, benshi bazobona ko sisiteme yubatswe n'abagabo bahubushitse. Hari bamwe mu Barundi batazi sisiteme uko yinyanyura ibikorwa vyayo, bakagerageza guhwebuza ngo batahure uko bigenda. Barakurikirana neza umuzungu batariye barahomba. Iyo ikaba ariyo ntahe yariko irashikirizwa
ikimenyeshamakuru ca Ejo Heza. Reka tubashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro turiko turabashikiriza kuri iyi saha dusozereye ngaha, n'ubundi tuzosubira mu makuru araza kuba agezweko.